Ano makuru reka tuyabandanirize mu bijanye n'ivyabona vya Yehova. Uko umwaka utashe kw'isi yose ivyabona vya Yehova barahimbaza umunsi wo kwibuka urupfu rwa Yezu Kristo. Uyu munsi wo kwibuka ikibutso cy'urupfu rwa Yesu Kristo uzohorana n'itarike 2 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 akazoba ari ku munsi wa kane. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Maître Etienne Ndikumasabo. Iyumvire kw'isi huzuye amahoro, atamibabaro, imfungurwa rirya ntawe, bose bafise amagara meza. Kazoza keza nkako gashoboka gute? Tubikesha ivyo Yezu yadukoreye. Yaje kw'isi arico kimuzanye, atanga ubuzima bwiwe ku bwacu. Bucapfa yadusabye kuza turibuka urupfu rwiwe. Yavuze ati, muragume mugira ibi mukunyibuka. Ku munsi wo kwibuka urupfu rwiwe, kw'isi yose abantu bazokoranira hamwe kugira bamwibuke. Ivyabona vya Yehova baragutumiye mwe n'umuryango wawe ku cibutso c'urupfu rwa Yesu. Kuri iryo koraniro uzotahura igituma vyari bikenewe ko adupfira n'ingene ivyo yasezeranye bikuraba. Kugira umenye aho bizobera hakwegereye, urakira ubutumire uzohabwa n'ivyabona vya Yehova canke uronderera ayo makuru kuri jewe@org. Nina hano duciye turangiriza ano makuru. Reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye, nshimire wafashe amasanamu. Fabrice ndi mu rukundo nashikije ano makuru nkaba ndabaseze ndayifuriza kugira ibihe byiza.